turafise umuperezida ameze neza igihugu abarundi bose bameze neza turafise amusere akamusere kacu Brarudi Brarudi turafise amusere turafise amafanta abakumbuye amusere ngangene bangani kuratera inyota ni benshi bari mu manga baboneka amusere babuti igihugu cyacu tuzuta ryari tubone amusere jo mu mizima wari wabizima banyizoga sasa kusenga no mu mutima agacupa najo nagiye gusenga najo agacupa umuntu wose ajiju ni imana izo kubaza wo ibaza icupa izobaza jewe ngawa ishengero ryanyire naribuza tanga umva irabujije nuko nabakizwa ukamubwira ati yewe nani arareka kunyuma akagenda kuyinyegeza wowe ugiye kunyegeza imana urajegeza izoga uzikumwe ndabura amaze kuboregwa none jewe oya ndaboregwa gute uborezwa natungaye basugira umve ko hashi kuboregwa uri mu muto sasa byo ndanywe izoga yanje ndabona iti ndazi ndagenda mu rugo kugira nkatungaye kugira ngo mbate tambwe usaba amusere twa musteri nkatungaye 16 haji kazi irimo tungana 12 urubaga kazi kose n'utundi tungana neza ego tambwe ndabona ukuza byo tambo ameze neza niko kutamura kuninzoga urimo nk'amakamyo ngahe ya musteri jewe John ndafise ebana makamyo zinga ijana inzoka ni yenyine iguni yenyine rabari ndasomora soma turabe ngene kamanuka mu muhogo satambwe ari abantu baheruka musteri ati myaka 5 tambwe kurogira ndata jo Brasserie ndashima ko Brasserie abona akayoga keza mukano kameze neza ndabe ngene umira tambwe ari abantu barabikiganira bari kumyaka 5 bataragira igihugu cyacu abantu bari umanga bagaruke gusaba abakijijwe nabo babwiye abakijijwe bahomvye byinshi ko bazogenda kuyabura gusaba gende muri Tanganyika yo urogika akantu kuko kweli uzoba ufise umutima mubi n'umuntu kweli bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro kundo Ange Minishe nko bibona hama uno munsi nkaba ndi kumwe n'umuntu akaze cyane bon marigeze kumubona muri Magic ariko yaratubishe nta jambo yavuze donc uno munsi twari twifuje kuyaga nawe hama ndibaza muraza kuryoherwa ko n'umuntu atavyorosha ikindi naco turamurekura kuvuga mu Giswahili natwe tuvuge mu Kirundi rero kuvuga reka muca mumubona reka tumwakire tambwe karibi waje murakoze cyane omsito muraje kunyamagara muraje kunyoiteka ku studio yanyu merci cyane tunashukuru sana na Mungu azidishia umeze neza ariko tambwe turashima hari abantu bava babona ni jambere wabonye akayoga muri Magic TV eske wakabona tambwe afise akantu nkako keza gakanye neza bacha bibaza ko ari biki babonye tamboye ni umunywanyi wa Brasserie yakunda Brasserie akunda amusere babona kamusere kameze neza turafise amusere igihugu cyacu turafise akamusere kameze neza akayoga kameze neza abarundi bose baragakunda kubatabizi tambwe baheruka kumutora be brand ambassador wa Amstel ari mu bandi mugabo nawe aragari Amstel mu bastar bo mu Burundi tambwe wavyakiriye gute Brarudi guhamagara Brarudi raje kunyamagaye raje kunyoiteka kubera barabizi je ni mustare ni mukomedie niko ndagira akantu keza nabo waje ku tambo to baje kunyamagara ati nigende muri arena tukorane ibiki mukombani sawa banyakira neza bakanifata neza n'ubu n'umunyanyi wa Brasserie wa Brarudi
Brarudi. Sasa tambwe uri umupapa Je ni umupapa je ndafise abana batatu. None kuba umustar uri umupapa byifatamo gute bigenda gute byakiriye gute? Abana banje babifata neza bavuze kubera papa ikintu nitambwe nakundi ku star wanje nuko narondera ubuzima yuko bafasha bijye bintu byakubaye ko nibaze ko atari ibintu bari wateguye hari abantu tambwe baronka ubustar baburondeye bakabwira ukinyuma mugabo umenga ubustar bwarakuritse inyuma byarakurondeye biriya bintu wari ubyiteze ko bizoshika iriya video tambwe? Jewe ndashima Imana yuko jewe ubusare wanje ni Imana nakindi abantu kuyaga n'abantu viza jo abantu baje kuniwa ubustare ni bantu si jewe ni bantu ni Imana ni kintu kindi ubustare wanje jo naje kuba mustare kuyaga n'abantu abagenzi gusa njo ubustare wanje yuko problème jewe ni mufana wa basket basket runani ni kipe yanje guru umwe kwisi ngo yifana ngo abandi oya turi wafana benshi mugabo ngo wewe oya turi wafana benshi runani irafise abamambre benshi cyane runani ni ikipe y'abantu irafise amateka kubera irazi kukina neza irafise abantu runani rukina ukabona ku stade abantu ni benshi kubera runani irafise amateka yaraje kuzana ibikombe mazone 5 nga mu gihugu Burundi ni runani ifise amateka cyane nuko abantu bose bararukunda runani naje namenyekana kubera runani namenyekana na basket wose mu gihugu Burundi abantu bose baranzi tambwe ko biriya byacu bya basket nuko je namenyekana na basket namenyekana n'amakungu abantu bose baje kuni posta tambwe tambwe umuntu wose. Izina ryawe ni Tambwe nye? Jewe ryo nitwa Nyonzimana Nseti alias Tambwe iya ni sirno yanje ya kera ni rumwana. Ariko nzibona abanyarwanda bakoze ama interview kaza guriya Mutambwe utatanga gukora ama interview guriya Mutambwe guriya mugabo ngo turibaza ko ari umurundi guriya Mutambwe mu interview menshi abanyarwanda gasanga ko baravuga Tambwe biriya byaragushikira warabibona baje kubizara mu makuru bakazana ma Facebook ahantu hose ma réseaux sociaux abantu bose bakayirabo hari na video kaza na Deben anza unago tamboreka kwinjira mu mapicha yawe video y'abandi mu mapicha hari abantu benshi twabonye ugenda kuri muri basket twatutsko uzurara match wabwiye mu bijya by'ama match kubera ko ushaka kuzurondana amafoto kwa kundi uzuragira kubera ko bigezweho no kuva kera wari usanzwe uri umufana wa basket jo kuva kera urabizi runani jo nimvukira mu Gagara ndakuriye nga kwijabe urabizi ijabe ni imvukira yose za yabana bakinya basket ninga bose abanyarunani ninga kwijabe runani ni kwijabe abastare bose ninga urabizi mwijabe omusityo na runani nuko runani ni abanejabe ni abarundi bose bararukunda no gutese nakuriye nga kwijabe lazima naje kuba umufana w'urunani bapeti bose bakinya nga mu runani ba Jean Paul bajunga bafani bose turabana muri quartier Warigize kwikina na basket na oya jo ndaraba gusa jo no ndaraba wakiniki basket washorike ikintu jo ndakinya amsera gusa amsera kwa nishaja kuva kera wewe gucya hari ndiko ndanywa amsera kwari gucya hari ibindi byo gucya hajya gukubitana by'inguvu oya wewe kwari gucya gusa nuko bwana namse niyo cyo gutuma na Brarudi cyikubona na Brarudi turayikunda iko iratuteza imbere igihugu cyacu
n'abarundi bose. Nagiti kintu wamamaza uretse ya Amstel. Amstel njo kintu kya mbere natanguriye na indi nzoga je mu buzima ndanywa ni Amstel gusa kuva kera ubaza abantu bose je inzoga yanje ni Amstel. Hari ukuntu zahora zibura iyo zabuze wacu. Zabuze ndanywa amazi. Yari Amstel. Ni Amstel gusa genda na indi nzoga je mu kanoti ndanywa NKN ndanywa nani boke oya je mu buzima Amstel hata nigende anu VIP yose ndanywa ni Amstel. NMTV on the air. Jamira nangahe shigena muterura ndamufatira ku makabutura. Nyarutsa. No biheba. Vuga su kawe. Amuvuga cyari wenze. Abahonda uramwambitse. Mwambire kwanza. Mugire subscribe kuri NMix TV kugira ngo ushobore kubona amakomedi meza. Amakomedi ni ibintu byiza cyane bicanga kuri NMix TV. Ni fire lomba NMix TV on the air. Sasa tamwe ibi bintu uzobiguma biba kuko tutamaze bisi tubona utadufoto twinshi ujamo tumaze bisi ngo uri mu bindi bintu uzofisindi migambi kuragiramwo kuri tuzanye ibindi bishasha canke hari bijya nyene uri mu biki n'imisi turafise mu migambi yo gusora bundi mu ma video bwinshi kubera tutashaka tuko turagira entraînement yo kugira makomedie menshi abantu tutongeza abantu natwese tujiteze imbere namo muzoba inyuma yacu yuko byama kudukose ibintu byose nikugenda boro byose Imana cyo tashaka kubaka ijina tubaka ijina njo kintu cyambe uri mu bintu byinshi muri iyi minsi tubona kwa Orege arakuririmbye gusasa atambwe biramwibica biri no muri clip ya Orege biriya bintu ku baririmbyi bo barundi ubonye baze barakwitaho banakuririmba banaguhamagara banagushiramo ubifata gute tamwe ndabifata gute njo ndabifata neza kubera baburi titamu wewe uramenyekana ku isi yose uko ndashaka kutuwe akateka kubera imiziki yacu njo bashaka bamboni titambo arimo waboni tese turi barundi reka tuteze imbere abasani bacu makungu n'abarundi bose ikintu nani imiziki yacu igende imbere najyo ndashima abamizise bacu biko bateze imbere igihugu cyacu nababiteze n'igihugu kize inyuma yacu kibafate cyane kibafashe kibateze imbere kubona abana bacu nuko nabo barondera na ejo bazoba abandi bazuki ikintu nanya abasani abarundi baje kugira akantu keza no mu makungu bose bantu bakabyemeye choro numu twakuranye nga muri kace yacu ya Jabe kuva kera twakuranye kuva twaje kuba twakuze turinga muri kace na kintu tufa choro ni inshuti na kintu mufa cyangwa na kintu mufana na kintu tufa na kintu n'umugenzi turabanye muri kace imyaka myinshi twakuranye nga muri kace ubuzima mubaye mwende ubuhe kubera kuba muri abantu bakuze muri abantu batwenza muri abantu mufise ibintu biko murakora dukurikirana twese abana abakuze n'abagize twese tukabibona ubuzima mubaye mwo nacoro bumeze gute n'abandi biko jewe ndashima kumbaza jewe kuva kera jewe ndakora akazi kanje jewe no mudeklara kuri Paul jewe ndakora kuri Paul jewe ndakora jokaro imani mfashe ndakaronga amere kuri inzu abana bagafungura njo kintu njo akazi kanje njo ndakora mu myaka yose ndakora kuri ari kuri Paul jewe no mudeklara na akazi ko komite karaje gusanga niko ndakora bindi ibi by'ubukomedi urabona
urabona ko uzobishobora bimeze gute ubiravye ba Gasore ba Raure ba Kigingi bose Kigingi n'umugenzi tena n'umugenzi turi muri club imwe na Kigingi twese tuzofashana twese urabona ibintu byose ni boroboro jewe ibintu bibukomeye nizobandanya ndabikora abantu muzobibona ibintu viza tutongeze abantu babemeye amakungu biriya ubone mu Kigali ubone nani Kanyomvya na Papa Sava na twese twashaka ko abo tuteza igihugu cyacu cy'u Burundi abakomedi bakaba benshi bakaba ukuntu ufise stress yo mu rugo ukabona tambwa kaza akagutweza tumaja wabonye aka stress uzokabona stress yejeje sasa tambuzo kina mu Giswahili mu Kirundi cyo ni mu Burundi problème ndafise ikintu cy'ukubegeye cyo ni mu Burundi Kirundi ntugikunda kwivuga cyane ariko problème abantu benshi twagendanye baravuga Igiswahili Igiswahili ndio ndaboneta Igiswahili kiri imbere yaje cyane gusomba Kirundi n'ubu nari twese tutaza kuyimara uri mu Kirundi mugambo na wabishobora umva Ikirundi cyo numvuki cyo no Murundi cyo ndavukiye nga cyo Ikirundi kubera ndabegeye problème parafisa kanu ndacyumva Ikirundi ndakizi cyose naho kina comedy ukayimara mu Kirundi nikavuga wabona ndavuga mu Kirundi nikakimaza byose tangera batange ahantu hose tange home sweet home ariko kanga home sweet home kavuye home sweet home ariko home sweet home manake ikintu home sweet home nuko muhira ni muhira ata ugende ahantu hose uragaruka home sweet home nyumbani ni nyumbani ndio ukunti hakuna mtu mwenye anakatalaka kwao atapakuwa hai ni kwenu home sweet home ndio kale ka kitu home sweet home agaruka karavumye karaja mu bando ne hantu wabonye mu bintu byawe ata ugende ukagenda muri mu mahanga ukavuti ndio ni Murundi nzosubira wacu home sweet home mu Burundi wacu home sweet home wabone igihugu cyacu cy'u Burundi turafisa mu president ameze neza igihugu abarundi bose bameze neza turafisa Musere akamusere kacu Brarudi ko turafisa Musere turafisa amafanta abakumbuye Musere ngangene bangani kuratera inyota ni benshi bari mu manga baboneka Musere babuti igihugu cyacu tuzutajyari tubone Musere wabonye Musere yatwaye agateka mu gihugu cyacu iti abarundi bose bari mu manga barakumbuye Musere umusere zoshika wacu cyambere ebana nakukura batera umuhoho urabibona ariko umva nukubera ni mu gihugu cyacu nabo bataba barabe brasserie yacu imeze neze ko tugira ikintu cy'abarundi yugutera ku mugoroba uvuye ku kazi Musere uri kumwe n'abagenzi mugatera umwanya ukarindira umwanya wo kugenda kuryama sasa tamwe urasenga urajana siku mu mizima je ni mu mizima wari wabizima baninzoga sasa gusenga no mu mutima agacupa naje nagiye gusenga naje agacupa umuntu wose ajiju ni Imana izo kubaza wo ibaza icupa izobaza jewe Mugaba ishengero ryanyire naribuze tamwe umva irabujije nuko nabakizwa ukamubwira ati yewe nani arareka kunyuma akagenda kuyinyegeza wowe ugiye kunyegeza Imana urajegeza izoga oya agagenda gusenga ajeje gusenga akagenda hano akabundabunda akanyoga akacupa unanjegeze Imana irakubona nuko jewe ukuntu kose ndakunda byo ni mizima ndakunda Musere cyo amakungu wabona bose najyo ndasenga mu mwezi Ramazani ndafunga mwezi Ramazani wo kwa Musere ntushaka oya ndafunga kwezi kumwe
ukwezi kose ukakumara utanyaka Amstel ndanywa amazi narindira umusi ndafungura yo ndagiye amaheko kwe Amstel urireka uri ukwezi gusenga tu muri mizima wa mbere nk'inzoga ona ikintu cya mbere gusenga ni umutima yuko urazi ibintu bikugenda gusenga gusenga ukwezi kumwe ukareka kunywa inzoga ukahita jewe reka sa umutima ugende imbere amazambi yose niko ndakora reka ngende nisabe kigongo umwaka wose ukwezi kumwe ndabura maze kuboregwa none jewe oya ndaboregwa gute uborezwa natungaye basubira mumve ko hashi kuboregwa ni mu muto sasa byo ndanywa inzoga yanje ndabona iti ndazi ndagenda mu rugo kugira nkatungaye kugira ngo mbate tambwe ndakwica usabo ya Amstel so Amstel nkatungaye 16 haji kazi irimo tungaye 12 urubaga kazi kose n'utundi tungaye yego ndabona ukuza ndio tambo ameze neza niko gutangura kunywa inzoga urimo nk'amakamyo ngahe ya Amstel jewe John ndafise ebana makamyo zinga ijana ikamyo Sabraroti yakugize Brenda Ambassador urimo nk'ikamyo ijana kweli byo ndiko narindira agashima muri brasserie barabagugire donja bagugire umuzingo murazinwe nzagusa baradua yagusa kama tukagira publicité turanywa gusa bari bakwajije amateka yawe amateka yanje bavuze titambo wowe uri umunywanyi wacu cyane najewe nakunda ni umunywanyi wa brasserie nuko imbere najo ndashima ibrasserie yacu ndashima n'igihugu cyacu cyatuzanira brasserie Tange reka ndakushimire naje wakoze cyane najo ndashima muraje kunyakira neza kuri radio yanyu imani bafashe n'abarundi bose baratumva batugende ku mugongo batufashe tukaba abakomediye beza tukafasha n'abandi bazuza mu nyuma yacu nabo tubateza imbere ukuntu kose n'abasani bacu bateza imbere igihugu kitugenda imbere cyane yuko bamwe umusani iko aragira kantu keza n'amakunguce abarundi abarundi barazi kukuyimba ibiki akantu keza nuko n'abarundi natose abarundi mutugende imbere n'umuguru w'igihugu yose atugerete abasani abakomedie yuko batufashe cyane na DJ bacu n'aba DJ bose ikutose nacyo ndashima kunya munakera neza nuko naejo munyamagare nzoza tugaruke tugira akandika kipindi sweet home ngani muhira abaye kuhirangiza ndashaka ndakwaze muri Amstel barahinduye utudupapuro turi nyuma watuhinduye ubu n'ibiri ndani byarahindutse ego oya bahindura gusa n'utupapuro inzoga iraguma kunyene irashaje shika kunyene bahindura tu iya nani tuya tupapuro inzoga ni yenyene iguni iya nyene rabari ndasomora soma turabe ngene kamanuka mu muhogo zatamwe ari abantu baruka Amstel ati myaka 5 tambwe kurogira ndata jo brasserie ndashima ko brasserie abona akayoga keza mukano kameze neza rawe ndabe ngene umira tambwe ari abantu barabikiganira bari kunyaka 5 bataragira igihugu cyacu abantu barumanga bagaruke gusaba abakijijwe nabo babwira abakijijwe bahomvye byinshi ko bazogenda kuyabura gusaba bagende muri Tanganyika urogika akantu kuko kweli uzoba ufise umutima mubi n'umuntu kweli
nta mutima mubi uzofise Nijabwira umutima mubi. uko Abantu bakinwa ibisosa niwe imitima mibi. urosanga ibintu by'umutima mubi akaragenda umuntu n'umwana wiwe akamubona n'ikikoko kubera ubunyuga akamusera urayaga n'abantu bose n'umusaza urayaga iyo urakoze cyane tambwe nabyo murakoze cyane kuntu biteka turasubiye turi ngaha muri studio yanyu natose mututeze imbere n'isi yose tubamamagare muze mukubwira tumakuru tweza nuko nashaka tubwire akantu byo ndashaka kugira ibintu by'amapublicité ikintu cyose kisohoka urabona uko nuko ndagira publicité umuntu afise agence de voyage ndamugira publicité ukuntu ubuzima bukabandanya umuntu wose afise akantu uti ndakeneye akantu kugira ka publicité ndamugira ka publicité nabo abarundi bose biko babyumva batugenda imbere ukuntu ka publicité yanjye cyo ndazwi kwisi yose umuntu wose abone niko ndanywa amsere abone ati kumbi atubwire uyu kagira publicité amsere nuko naje ndamubwira banki BGF aho bankobu BNDI mabanki yose ndo turagira publicité nabo batugenda batufata mu mugongo tuteze imbere igihugu turakometi nuko n'abarundi bose mu gihugu cyacu na bose bari hanze babiyumve umuntu afise akantu kagira publicité turamugira ka publicité neza cyane ndashima murakoze cyane bakunze wa Magic TV reka tunabashimire cyane mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu ahantu tunavuga ko tubakunda cyane mwandanye mukurikirana tambwe ku ma réseaux sociaux yiwe yose murumva ko bafite ibintu bishasha hama turabakunda cyane murabizi ko turakubwanyu natambwe ari akubwanyu kwera abafana murabizi ko tubemera kandi muri aba boss bacu merci beaucoup ciao ciao